ubiravye kenshi mu gakiza ibintu kenshi bidutera kuva mu nzira Imana yaduhamagariyemwo ni igihe tudafise assurance, igihe tudafise garanti yuko ivyo dushaka twita ko ari vyiza mu buzima, nimba bamwe bashaka mariage, nimba abandi bashaka amafaranga, nimba abandi bashaka promotion, ni igihe mu buzima bwawe hinjiramo dute ukibaza yuko Imana idashobora kuguha ico witeze. Nico gihe dutangura kugwa mu vyaha. Bizokwama bitugora gukurikira Imana convenablement igihe tutari abantu bafitiye confiance yo Mana yuko ivyo dushaka vyose vyiza biri mu maboko yayo. Ntiteba, nticeregwa, kandi irazi ibikubereye. Ntibigukorera kuri ritme y'ivy'abandi, ntibigukorera kuko abandi vyabaye, ibigukorera kuko hageze ko ibigukorera. Kandi iyo wakiriye ikintu kivuye mu maboko y'Imana kiguha akaruhuko.